Yes, birumvikana mbere yuko tuva Madrid reka kumbure Clovis adufashe turabujya abasore bamaze ko basesekara hariya mu gisagara ca Lisbon. By the way tunarabe na bimwe mu biko biravugwa kuri no rukino abatsari bake biteganye igishika bivanye nuko equipe ya Madrid yisanze muri barrage nyuma yo gutsindirwa Stade de la Luz kuri no ncuro baza kuba bisanga no mu Stade de la Luz bamaze ko bashika hariya muri Portugal biteguye ariko icambere nyamukuru nabonye equipe ya Madrid azofise witwa Raul Asensio kubwa suspension na Rodrigo kubwa suspension ko ari no mu mvune. Equipe yagarukanye Rudiger, ifise Dean Hudson, ifise David Alaba, amazigiye bigaragara ko imvune zisa nizamwirengagije gato. Mediane nziza ka tumazigiye turiko turabona muri equipe ya Madrid, garuka rya Valverde muri mediane, Camavinga, Chouameni, Arda Güler ariko Ceballos ari ngaho hafi. Ubusatirizi bwa Gonzalo Garcia na Vini ariko kandi yongeyemo Kylian Mbappe. Nubwo entre parenthèses ashobora kuba ataramera neza ibicijana kwijana koko bagiye gukina ku munsi w'ejo entraînement ziri collectif zitatafize ko yakoze entraînement imwe baca bakina match nyuma ya match bakora entraînement birumvikana ko probablement azakora entraînement no munsi baca baja muri press conference. Ubwo equipe ya Madrid kuri no ncuro côté effectif ariho duhereye hari ico bo bajanye nk'inguvu ziri supplémentaire contre man effectif bo barakoresheje imbere ya Benfica mu rukino rwa nyuma cyangwa se mu rukino rwo kundwa ya munani ya phase league. Kipe yitwa Real Madrid no munsi ifise effectif novuga ngo yayo presque yose habuzemo abafise amakarata y'agahama ndetse n'abari mu mvune ariko ugiye kuraba ari mu mvune umugabo bitwa Jude Bellingham na Gabriel Militao. Umugabo no munsi barabuze Rodrigo, barabuze na Raul Asensio n'amakarata y'agahama baronse kuri journée ya nyuma. Ibi biranyereka ngo iyo mugiye gukina mwagaruye Trent Alexander-Arnold n'umugabo yitwa Daniel Carvajal, mwagaruye Rudiger, mwagaruye David Alaba, munafise n'umwana yitwa Dean Hudson, mwagaruye mediane nziza Federico Valverde yisanze hagati, ni motivation ikomeye cyane ku buryo umumenyereza w'ubwenge hano harimo solution nyinshi muri no effective harimo solution nyinshi zotuma utsinda urukino. Nivyo tuba tubona umwanya munini nyashobora kuzokoresha Dean Hudson na Rudiger. Dean Hudson agakina nko mu 5, Rudiger agakinira ku ruhande rw'uburyo. Ariko niyo bitogenda kuno ubwo rumva ko ufise ayo mahirwe yo kumva ngo Rudiger Alaba mwokinana, Alaba Dean Hudson mwokinana, none abura n'umu axiale wundi Chouameni no mukorokana hagati muri axe mediane yanje risatire. Kipe yitwa Real Madrid muri kano kanya jemba mbona nivyo bagiye kuri Stade de la Luz guhura n'umugabo witwa Jose Mourinho. Kipe yiwe nabonye bangamye ariko ni Real Madrid muri kano kanya iri motive kumenya ngo zanguvu twara turondera mu baratero rero tudafise ubu bwiza bwa Alvaro Carreras mugabo utaranywana nirangi neza cyane na equipe yitwa Real Madrid bitaravangana turaje tuburonki buryo. Trent Alexander-Arnold nakiri mukinyi yavuye kwa Liverpool atari mukinyi yo kwirondeza hagiye mugabo Alvaro Carreras ava kwa Benfica de Lisbon yari umukinyi aje gutangura ubuzima asa nk'umukinyi ataratangura umupira w'amaguru. Uno muzi Carreras ni mwiza mugabo bwiza bwa Carreras tubuze mu rukino kanaka nta muntu agomba kumupfubira. Ariko uno muzi ufise Trent Alexander-Arnold, ufise Daniel Carvajal, umwe mwabo babiri nabagabo bashobora kuguhereza inyishu nyinshi mu rukino offensivement. Ku mugabo witwa Trent Alexander-Arnold ni mwiza, Carvajal ari full offensivement defensivement. Ugacukubitira kuri ya mediane rero novuga ngo irimo yagarutse mu mugabo witwa Federico Valverde. Abantu babonye connection iri hagati y'umugabo witwa Eduardo Camavinga na Aurelien Chouameni na Fede mu rukino bakinye na Sociedad. Ugacugaruka ku mugabo witwa Vinicius Junior yigaruriye icizera azinga mu defenseur wese duhura. Nagarutse kuba Vini umwe wa kera ari foro physiquement anyaruka acenga tanto ko bashobora kuba bakinisha Kylian Mbappe ariko aho mbona vyo fitinga n'ubundi Mbappe nimba tarasura kuba Mbappe wa vrai niba forcing Gonzalo Garcia yatakarira Vinicius Junior bakine mediana 4 hakujya bakinye muri weekend hakujya bakinye mbere ya Sociedad. Ndaba mbona je n'ubundi equipe yitwa Benfica de Lisbon tofa kwigira ivyo yigira ntaco Real Madrid batunze muri iriya nzu yabo basize inyuma kuko nivyo Rodrigo mwiza yo gufasha nire ko ni Rodrigo muri iyi minsi twamaze kwibagira
mu ishusho ya Real Madrid nubwo hari iminsi yaje akatwereka ko akiri Rodrigo ariko igihe yamaze adakoreshwa dusa n'abamwibagiye gato. Abandi bahari canke badahari ntibokuraho ko Real Madrid yotsinda equipe ya Benfica. Nemera ko Benfica ifise utwo tuerema twiza ariko nkuko vyagenze match yo gutangura canke match heruka aha umumenyereza niwe yotsinda mugenzi we gusumba ko abakinyi botsinda bagenzi babo. Umukinyi yisanze muri equipe ya Real Madrid uko yoba ari umwana kose ko yoba ari muto kose kwambarira ya baje ya equipe ya Real Madrid bihindura icuri niyo wari kurerekeza bigatuma wumva ufise vyinshi vyo kugwanira gusumba umwana ari kwa Benfica. La fois passée niho twamye tuganira kuri aba bakinyi bari muri projet ya equipe ya Real Madrid harimo ba Alvaro Carreras, ba Arda Güler, ba Franco Mastantuono n'abandi. Ukibaza ngo guta umwana yitwa Dine ava kwa Sebanmo agasimbira muri equipe ya Real Madrid imusaba ivyigwije inshuro hafi zitanu ivyo Banmofu yamusaba. Ugaca wumva ngo uyu mwana niwe agomba kwikorera equipe yitwa Real Madrid. Vyanse bikunze ngaho deje uhita wumva ko harimo ikibazo kidasanzwe. Les exceptions ntizigera zibura ko umukinyi ashobora kuba mwiza avuye muri equipe nto ashitse muri equipe nkuru akaguma ari umukinyi mwiza kanabaheka gusumba bavuye mu ma equipe makuru. Ivyo birashika ariko sivyo twokwitega ko vyama biba buri munsi. Rero mu kwibaza tuti ni bande bo babasigaye canke hari ivyo baba bafise hari ya byo bafasha kwitwara neza. Of course birahari nkuko na match heruka mu kwitakaza aribo bigaragara ko bizize ariko ni ya match isaba determination y'umumenyereza gusumba determination y'abakinyi kuko nimba wogira umwana yitwa Gonzalo yambaye umwambaro wa Madrid Benfica nayo ifise abayo hariya biteguye ariko badafite iyo mentalite nk'iya Real Madrid ariko bo bafise umumenyereza babwira ngo jewe nitwa Jose Mourinho iyije gukina hano yitwa Real Madrid narayibayemo ndayizi gukina aho nivo ndazi ico bisaba ndabahaye ubutumwa buvuga uko genda bari byo muza gukora muri iki kibuga. Kindi naco nuko Madrid bagira amahigwe bakaba bagaruye umugabo yitwa Toni Rudiger uri ivyo bokora vyose muri ya defense je narabirabo ko bavuga ngo Eder Militao ngo yoza gakina ariko mwe na Rudiger sawa ariko mwasosiye ku mwana yitwa Dine hari icaza kubura zana uyu mwana w'iwabo mu Espanyol icaza kubura Raul hari ico ataza gutanga vyahumira kumirazeho kabufise Dine na Raul bari bibazo bikomeye. Umugabo zikwize rya Jose Mourinho nkuko ivuze ati no kwishima cyane nere minye equipe cyangwa se sezere equipe twa Real Madrid ariko agaruka ku majambo avuga ati abakinyi banje namaze kwenda babutsuma ko dukina na equipe wari favori muri liganwa kuko no mwami wajyo ati kanatsinda nafashe mayo naho n'abakinyi bari do Madrid kiri agenda yereka abakinyi banje ati rabanetse ko ibitsigira 15 ibikombe 15 vya equipe do Madrid muri UEFA Champions League ati gukina nabo sikintu coroshe nubwo twifuza kuwasezerera bidusaba n'ubundi mentale bidusaba inguvu zisagira uko zizingana kugira ngo zisezere equipe do Madrid. Ano majambo ya Jose Mourinho kumenga n'ubundi atwizeza equipe yitwa Benfica Lisbon yiteguye kugirira nabi equipe do Madrid yitwaje mentale n'inguvu zura mumenyereza kumbure bimwe mu vyotuma equipe do Madrid tuyisaba ku explosa kontrema n'urukino rubi bakinye muri mu rukino rw'indwi y'umunani muri UEFA Champions League. Aya n'amajambo umugabo yitwa Jose Mourinho agomba gukoresha ku bakinyi biwe kugira ngo abamotive icambere gukina na equipe yitwa Real Madrid muri Champions League ubukinye na equipe novuga ngo igoye niyo yo biri mu bihe bibi kuko UEFA Champions League nasanze igira amayeri menshi. Ubwo rero Mourinho atanga buno butumwa ku bakinyi biwe icambere Mourinho naho tubagifisa akazo no munsi isi y'umupira w'amaguru iraromarka ico Mourinho yamaze mu mupira kwisanga muri Benfica do Lisbon ntiyisanzeyo target ya mbere gutwara UEFA Champions League bayironse yo itwara bayibuze niyo baba elimine muri barrage. Benfica do Lisbon ni equipe atakimna kinini nyisiguye mu mupira w'amaguru ariko ino message ari y'abakinyi ba Benfica do Lisbon nka bamwe mu bana bakiri bato bipfuza kuzokirira imigwi y'bihangange kandi sinibaza ko umuntu azokugura wariminye Girona ngo yagushimye ubwiza yabonye mu rukino rwa Girona
hariho undi yabaye mwiza berimina Barcelona, hariho undi yabaye mwiza berimina Real Madrid. Rero nigo rukino novuga ngo rugomba guhereza amahirwe uriya mwana w'umunya Argentine, uriya mwana w'abanyambara 25 aca kundwi, rugomba guhereza amahirwe Antonio Silva nk'umudefenseur, rugomba guhereza amahirwe Samuel Darle kari agahungu kasubiriye uyu muhungu ariko Real Madrid Alvaro Carreras, rugomba guhereza amahirwe Shedrap. Ukamenya ngo tuje gukina equipe yitwa Real Madrid, nitwa Shedrap, nta hamwe ndagira mu bijanye n'ivyo Vinicius Junior amaze gutanga mu mupira w'amaguru mugabo. Hari indi equipe yo mpakazi mwitwa uhanganye na Vini, duhanganye kubera ko club turimo zifise ubwo bushobozi. Kindi kigira kabiri, Jose Mourinho iyi message yayitanze abizi ko equipe yitwa Real Madrid ikomeye, wanashaka nemeza ko Mourinho uno munsi Benfica itari mu gikombe ca Champions League womubaza tumufavura abona arinde canke wogihande, niyo tinya kuvuga ko equipe yitwa Real Madrid. Yarabishimangiye ati sinzigera nirengagiza ko ndi umufana canke sinzigera ndeka kumufana wa Real Madrid. Ubu n'ubutumwa bukomeye cyane bukwereka ngo n'umumenyereza wacu nubwo ariko aratumotiva, yifuza ko tugeraho tugeze harengeye hano mugabo, iyo bavyari bikunda yari ubu bumenye ariko aradohereza ari kubohereza abakinyi ba Real Madrid. Rero je ndabibona kugenda kuri Estadio de la Luz wa Real Madrid idafise abayobeza, maybe Benfica de Lisbona bashobora kuza bagaruye Dodiru Kebakio, bashobora kuza bagaruye Richard Rios, bamwe mu bakinyi beza bafise, tukabona Mourinho twamenye rimwe na rimwe amajambo y'uwajana n'ibikorwa n'ubundi yose zire equipe yitwa Real Madrid. Nubutumwa ku ruhande rwanje rero mbona mu nzira yo kuza kumotiva abakinyi ba Benfica de Lisbona gusumba kuza kubumvisha ko ari bisanzwe gutsinda equipe yitwa Real Madrid, ahubwo n'ubutumwa bababwira ngo kuriya kuntu muhora mwicara mu mazi wanyu mukaraba Real Madrid kwitwara za Champions League, namwe mubishatse hari aho mwogera, genda mutanga ingufu zanyu zose imbere equipe yitwa Real. Bona abdi turangiza kwa kakano Estadio de la Luz bigaragara ko equipe ya Madrid byababereye umuzi wiwe gukura yo insinzi canke se resultat nziza. Tuvyongere kuri Jose Mourinho azi ico bisiguye gukina inkino nk'izi, ashobora kunaniza Madrid atitaye ku bwiza bw'abakinyi fise canke ashobora gufatira kuyihungabana rito ryo bari bayi Madrid canke uburyo binje mu rukino bateba. Ibisimwe n'ubundi mu byo twereka ngo Arbeloa kumbura agiye kuba kina match ya mbere ikomeye yitwa umenyereza wa Madrid gusumba ziriya zindi match yagiye arakina nubwo yasezerano na Albacete bikavugisha abantu. Igomba kuba match ikomeye bitewe n'ico isigura kuri equipe yitwa Real Madrid, kubera yuko biragoye kumvisha umuntu ko Real Madrid yo kwisanga muri barrage igacivamwo, ntikuwemwo na Paris Saint-Germain, ntikuwemwo na Man City, ntikuwemwo na Bayern, ntikuwemwo na Juventus, ikuwemwo na equipe yitwa Benfica. Imwe Landry jeje kuvuga ngo currently Benfica ntacirico mu mupira w'isi. Yeah. Ni equipe yo kwitabira higanwa kandi yose yo yitabira ivuyemo nta nkuru. Wibuke ko ari equipe yakubiswe umusubirizo muri Ligue des Champions, nta wigeze avuga ngo kubera ikiri kiratsindwa ku rugero rungana uko. Ariko iza kuba equipe yitwa Real Madrid wari wose yari guhaguruka. Nimba rero twobona Real Madrid yisanze muri ibi bihe vyo gukina match za barrage, ariko nawe ugasanga iyo equipe ya Benfica ubwavyo birabashira kuri pressure yo kuvuga ngo tkuza kwitwara gute muri iyi match ko tuzi neza ko iri higanwa turiko turakina ari ryo risobanuye equipe yitwa Real Madrid. Nimba bashobora gukora amakosa bagakugwa mu niyi equipe, umve ngo na makosa akomeye yaba Arbeloa yaba abakinyi ba Real Madrid, Perez atotinya gufatira ku mwanzuro mu mpera zaseza akavuga ngo bitewe n'ivyo nabonye mwanyeretse hariya biragoye ko notorera buri kintu cyari cyo cyose, wewe nawe musohoke hano mugende. Bivuze ngo buri mukinyi hari yarabizi ngo Ligue des Champions higanwa rya Real Madrid tuvuyemo muri barrage tugakugwamo na equipe nka Benfica riraza kuba ari bara kuri twebwe, kubera yuko bamwe muri twebwe turabakinyi bakuru. Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Kylian Mbappé wosobanurira abantu canke Fede Valverde ko wakuwemo na equipe ya Benfica. Arbeloa we arafise ingene yo bisobanura. Hako ni match yo gutangura, kirimo match yo gusubiza, kumbure match yo gutangura igomba kuba umurongo ngenderako. Iyo match yo kuronka umurongo ngenderwako imbere ya Mourinho wo kwizera ngo match nayihejeje muri match ari.
erega Hazard biragoye ubwo Mourinho bafise ingufu nubwo yoronka resultat mbi kuri Stade de la Rose zo kuja kuremonta Stade Santiago Bernabeu. aha rero niho bigoreye burya ni hakazi gakomeye kari kuri Real Madrid warabiraba akavuga ngo Santiago Bernabeu hasa n'ahadashoboka kuri twebwe tugomba kuhakubitira muga bigishoboka ni hano kandi Mourinho tuzi muri ya style yiwe yo gutsinda bitatu gakuramo bibiri kimwe kikakunanira burundu kandi niba yarovyerekana ko Pe. Benfica igihe cyose yatsinze Madrid yitsindira muhira yarayibabaje zo kuyitsinda gusa yarayibabaje buri munsi kuri Estadio de la Rose igihe Real Madrid hatsindiwe Benfica de Lisbon ntigeze ija muri kare n'imiburi y'ibitsindo biri munsi ya bibiri bivuze ngo Real Madrid kwerimina Benfica de Lisbon muri barrage ndabiha amahirwe menshi ariko ico kwitondegwa nuko utazokwemera ko Benfica de Lisbon yo kuvana muri Portugal yagushizemo ekare ibitsindo bishika bibiri kuko biba bigoye ko equipe nabonye ya Mourinho n'abana basore bayo batokubonamwe igitsindo ariko ndazi ubushobozi mu mugabo witwa Jose Mourinho kubwira ngo twavuye muri Portugal twaragutsinze ekare ya bibiri reka tuze dukine umupira wawe ni watudomina dukore contenere dutereke imbere y'umugabo witwa Anatole Tribe urondera hucisha baruhabure birero je ku ruhande rw'iwanje Madrid ndayigira umufavori ariko amajambo ya Jose Mourinho ntabe motivation ku bakinyi ba Benfica de Lisbon gusa ahubwo bena motivation ku bakinyi ba Real Madrid bagenda muri Portugal bazingo tugiye gukura hari amateka mabi dufise mu gihugu ca Portugal kuri Estadio de la Rose kugira ngo tuzoze kuri Estadio Santiago Bernabeu tuza gusozera akazi twatanga yes nuko ni equipe ya Madrid birumvikana ko ku munsi w'ejo turaza ko twinjira mu idonido y'urukino bivaye n'imikenya bamenyereza bashobora kuba bakoresha ndetse n'ibizoba byavuzwe nubwo aswiza rya Arbeloa nawe nyine mu kanya gato ava akora press conference Samuel Metsegera ku 33